Yewe rero bajya kuba mwashengera kwa Newa twese rero kurinda kubona ngo Imana kurinda kubona Imana ni Imana ndumva Imana nziza aho kwa mbere rero aje ngaha agiye ahantu mundara nyinshi kwa muganga heshi birananirana hanyuma rero sinzi genda wandege ahindura kukwira kabiri sinzi muntu aho nuja muhungu wanje ateka oye amumenyesha amana w'igitangaza atabonekanye ati mutamba wawe yomugorore ndashika bashika nayo pasoni baruka nagendera ukabantu nicaye nimuko cyangwa banteruye shize ngaha aye uwo munsi wa mbere hoho nagiye wandi umusore narihuse kunyaruka kuduga ko bakure yanaduga ntasubira gutirigana rero ubu byarasubira kumera nk'ibyanka rwose sinzi ko birahitani yo yarasubiyemo nizeye ko zibukunda birahera nabigabanya gukomera basigaye umwere kubonye ega n'uziro zajyaye atawe kumera nk'ikawa ukabona nk'ibara ucinjira gukira genda gukira kubona ndabibona ubu kuri kuragenda neza aho ushikiye ngaho uri kuragenda neza Imana ishimwe cyane hajya ku muryango hari Imana yasize marayika wo gukiza abagwayi abinjiye hajya ku muryango baca bakira mu izina ryawe ikomera amashyi mwami Yesu n'akasigaye gato karahera mu mwanya kuko Imana dukorera iragukora ku gitangaza mu mwanya Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Jewe ndashima Imana ko yamuye ishitiro. Yego. Ndemeye kwikorera ubuno munsi ibyaha byose nabitaye. Hirya y'ejo ari umupasiteri yitwa Adele nawe amaze kumwirega ko byose byamaze gukora. Ubu rero Imana yantoranije. Uri umukristo mushasha. Ndi umukristo mushasha. Hallelujah. Imana yantoranije kubera mu mutima ndumva ko Imana ishaka ko ndayikorera. Kandi ndumva ko namaze kwigira mu bandi batoranije. Ndasaba rero mu musengere ndabe ko nokomeza ndayikurikira kandi uwo arasiguye uvuga ko ubukene ko butuma umuntu aheba Imana. Ariko je mukere ndimo yemeye gukurikira Imana aho zorara ubusa cyangwa gute nuzoburara Imana isohoka ivyuke ntabayikoreye ngo bakorwe n'isoni ukomera amashi umwami wose. Ndashimiye Imana kubitangaza Imana yankoreye. Yesu nashimwe. Amen. Ndongeye gushimira Imana kubyiza Imana yankoreye. Imana yarangiriye neza muri aya masengesho ya 21. Inkorera ibintu ntari niteze bisize ubwenge na jewe ntashobora gutahura. Yarampaye umutahe, irandihira amadeni, iransubiriramwo inzira y'amisima. None n'umumengo ndayishimiye icyubahiro cyayo cyamari cyayo nyene. Yesu nashimwe. Amen. Kandi ndashimiye n'umwungere wacu yambaye hafi yaransengeye mu bibazo narimo maze imyaka itari mike mu ishuri nawe narabizi yaransengeye agumana ndemesha arambwira ko bizohera hamwe nkagenda nkamubwira uburuhe mfise ariko akanyereka ko bitegerezwa guhera none ayo masengesho yabikuyeho byose. Yesu nashimwe. Kubw'ibyo rero ko Imana yampenzagiye nanjye ngagomba ndamuhenzagire kuko hari iminsi yamaze asengera hari amazi yabuze mu mubiri we wasengera nanjye nagomba ndamuhenzagire kuko Imana yampenzagiye. Iyo Mana nimuyimpera amashi. Mana ndahezagira ibiganza bimpezagiye
kandi uko atanze uku kwezi kw'icenda kumubera ukwezi kukuvyara, azovyare mu buryo bw'impemu no mu buryo bw'umubiri mu izina rya Yesu. Aze yakira amafaranga, yakire n'ayandi ibihitangabo kenshi ndayazanye iyo yarari, azogaruka ashinga intahe yuko yarose ibiruta cane ivyo yakiye mu izina rya Yesu. Amen.